Akabijya nizi nguvu bariko barakoresha kuko bariko bakina babona ibibanza barimwo babona classement naco gituma iyo haheze journée imwe tuma dushira ku mwanya ingende rutonde bikurikirana rw'imigwi. Ubu rero nibaza yuko nizo nguvu bariko barakoresha inguvu nyinshi cyane kugira ko umugwi wari wa kabiri ubu wa mbere wari wanyuma na uduge. Nyakubahwa murongoye ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara ca Bujumbura, no munsi niho hatanguye igice ca kabiri cihiganwa. Mbega mutubwira muri make ingene higanwa ryagenze mu gice ca mbere n'ibintu mugiye guhinyanyura muri kino gice ca kabiri? Ego muri association ya volleyball y'Ubujumbura twatanguye ihiganwa igice ca kabiri cihiganwa ryo muri Avabe, nivuga phase retour mu Faransa. Rikaba ryatanguye no munsi mu gihe twari duhejeje icyo bita fazare muri weekend iheze, akaba ari umunsi wa mbere wa phase retour, ukaba ari umunsi wa gatandatu wa championnat ku rwego rwa association y'Ubujumbura. Uko tubikora ni kwa kundi nyene, ni kuvuga muri gice ca mbere equipe ya Rukinzo yari ya mbere inganya amanota n'umugwa Bisoro. Nibaza ko mwagiye murabona classement ngene yagira kurikirana. Ubu naho twatugiye muri phase retour, twizera yuko hazoba hindagurika kuko tubona ko imigwi yose yaje yikomeje kugira kumbure iduga ikibanza yari ya nyuma ikaduga. Twabibutsa yuko Rukinzo yari ya mbere inganya amanota n'umugwa Bisoro, hanyuma hagakurikira umugwi wa Cosmos, umugwi wa Mikara na Muzinga zaje mu kibanza na Boni ziza mu kibanza bikurikira. Mu bakobwa naho ni umugwi wa Muzinga wabaye wa mbere, novuga mugwa Estetika wa kabiri, ubona ko biriko birahindagurika umugwi wa Estetika naho turitsindwa. Ni kuvuga ni ibintu biriko birahindagurika. Lezasize mu kibanza ca gatatu, GS mu kibanza ca gatatu, Lezas n'umugwi wa Asia. Ni kuvuga ni ku migwi yagira atunganywa, tubona ko imigwi iriko iraduza niveau, kumbure muri phase retour tuzobona ihinduka rya classement, bizoba ibintu byinshi cyane kuri volleyball y'u Burundi. Nivyo ihiganwa riratanguye igice ca kabiri. Akabijya nakaye muriko murabona mutigeze mubona kumbure mu gice ca mbere? Akabijya nizi nguvu bariko barakoresha kuko bariko bakina babona ibibanza barimwo babona classement, naco gituma iyo haheze journée imwe tuma dushira ku mwanya ingende rutonde bikurikirana rw'imigwi. Ubu rero nibaza yuko nizo nguvu bariko barakoresha inguvu nyinshi cyane kugira ko umugwi wari wa kabiri ubu wa mbere wari wanyuma na uduge. Tukibuza yuko ariko tuko twitegurira championnat national zo mu kwezi kwa kabiri, imigwi yacu itandatu izohura n'imigwi ya ruguru yo mu gihugu hagati. Cyumvikana yuko ariko baritegura cyane kugira tuzoje muri iyo championnat tumeze neza cyane. Ubutumwa n'ubuhe mutanga mu migwi isanzwe ihurikiye mu ishyirahamwe rya volleyball mu gisagara ca Bujumbura na Marija, wumva ko mufise ihiganwa ridasanzwe buca mwitabira? Ubutumwa twotanga nuko kuguma ku kivi, nuko kuguma ku entraînement, bakora entraînement kugira ejo cyangwa ejo nibagera iyo competition championnat national baze bitera iteka bonyene, bongere bitera iteka na association y'Ubujumbura kumbure na federation y'u Burundi. Turizera cyane ko tuzobishikako kuko imigwi yacu turayizeye. Tukabutsa yuko no muri championnat national heze imigwi y'Ubujumbura ariyo yakinye ikirwanya mara bibonye. Turizera cyane ko tuzobishikako atankeka. President Mashariki TV tubashimire. Murakoze cyane kandi turabashimiye cyane ko mudukurikirana mwama ku kibuga misi yose. Twizere yuko turi kumwe n'ama media tuzoshika kure kandi turabashimiye ko mwadufashije. Murakoze cyane.